gasore tubakiriye hano. Merci beaucoup, merci d'avoir joué avec. Mais pasteur Mahoye, cyangwa kubura batwara n'umusibazi. Nasi y'inka bakaya y'ubati. Kuko kuko amagambo ugenda kwimuriza. Nagasai ubwenge n'amatwa ahera. Amahoro nshuti mukunzi wa Step Media kabiri gatanu indwi ndakuramukije ndakwifuriza amahoro y'Imana yuko yokomana nawe ibihe vyose uzokwama uri kumwe n'umukama azokwama akuyobora agucira inzira muri ivyo vyose uzokwama wifuza gushikako na cyane mu nzira y'iterambere ryawe n'iterambere ry'igihugu cyawe. Umubwira ati kubanza n'urushi kuko utazuka isoko uyabwira customer mama cyambira ati aho n'ubore no kumwabwira customer ati kumya ibintu biyeje uri kimana biyeje cyane ubuyobozi bwa customer center kubera ko ubwabo bwo cyane kandi igihugu bazanye mu Burundi rubambe ugaragara ko cyane umwana w'cyane. Uno musi rero uri kumwe na Beni ama ku winga n'amasanamu komuherezwa mwe na CK Professional check nyamakuru cyane mwamukunda cyane cyitwa Step Media kabiri gatanu indwi. Uno musi naho tubazane inkuru ivuga ku byerekeye ishiramwe rishasha yitwa Mega Custom Center. Tuwaoye Mega Custom Center nawe ndio kwa baje kudushigikira urubanza harimo bacu bagiye kudufasha bajyanye kashe ko cash kugira ngo sangwa amahoro Mega Custom Center iterambere ry'ubucaca. Noya gushimira Imana yo hejuru tugejeje kuri ino tariki kuko cyabaye igikorwa cyoroshe iyo umuntu agire izindi proje nahage planification ugereye abigere ibikorwa biko biragenda kuvuga ko tutari bashosheje tubamaze kuvuga ko bashimira Imana yarafashije sosiyete Mega Custom Center ikaba akariye muri guverinoma muri api iyo n'amategeko y'igihugu mu kwezi kw'indwi itariki indwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe niho yemerwa n'amategeko y'igihugu y'uko yokora muri iki gihugu cyacu cy'Uburundi. Mega Custom Center yatangujwe n'abajene nk'uko nyine bariko baravyumva bashize hamwe inguvu hanyuma ubumenyi bashize hamwe bushobobyara ikintu cyitwa plateforme. Iyo plateforme rero ikaba ihuza umudandaji n'umuguzi mu buryo bworoshe cyane. Sosiyete Mega Custom Center yagizwe n'abakozi bariko barakora bashika kuri 12 n'abandi ruhande bariko barabafasha hanyuma abarimo abahungu abakobwa kandi iratunganijwe nk'uko ubuyobozi buvuze. Ngomba kuvuga rero ibikorwa bya plateforme urubuga ukuntu gukora. Plateforme yacu ihuza umuguzi umudandaji hanyuma umudandaji azana n'iwe cyangwa serivisi akayishyira muri plateforme yacu hanyuma abantu bakavizita urubuga rwacu bagaca babona cyangwa serivisi ushobora gutanga hanyuma
ikamushikira iyo serivisi bimworoheye nk'uko turiko tubikora bigiye kumenyekanisha sosiyete mu bikorwa dukora biciye ku mamediya bigaca doke ku bukangurambaga bigaca mu bakozi dufise bwa marketing kugira ngo bamenyekanishe iyo produit kandi yuko plateforme yacu ireba n'abantu wese uko ikora izo sosiyo kugira ngo Burundi no hanze ibikorwa by'iyo sosiyete rero ni uko hariho igice cya mbere cyitwa conservation marine ni ahantu sosiyete ikora mu kurondera no kubwira umuntu afise serivisi y'uko yoshobora kumenyekana bimworoheye aciye kuri site yacu cyangwa kuri iyo plateforme bagaca babona serivisi yiwe cyangwa yiwe aho muri conservation turamaze gukora ibikorwa bitari bike turasanga ko abaganga ariko abavoka ariko amahoteli amasare d'expedition hariho amamodoka hariho n'ibitaro abari muri conservation kandi n'ikindi gice cya butike yariwe turasangamo ibyo bikoresho byubaka amazu turasangamo muri alimentaire cyangwa farumasi harimo n'amaproduit nayo turasaba kuri urwo rubuga kandi turakwamo turabona n'abantu bafite basanzwe bafise ibintu bashobora kugaragaza hanyuma bakabishikiriza abadistributeri kugira ngo umuntu abishaka agaca kujya no tukamuguriza. Ibyo ni ibikorwa bimaze gukorwa na sosiyete ku bijyanye no kugaragazwa muri urubuga. Kw'igenekerezo rya 15 ndamukiza umwaka wa 2023 niho ishirahamwe Mega Custom Center rigizwe ahanini n'urwaruka ryugurura ku mugaragaro ibikorwa vyayo bijanye no gufasha abaguzi kubona ibidandazwa n'amaserivisi bakenera imisi yose biciye ku rubuga ngurukana bumenyi rw'iryo shirahamwe. Hari abadandazwa bamwe bamaze gutangura gukoresha urwo rubuga mu gushirako ibikorwa vyabo. Mu bamaze gutangura gukoresha urwo rubuga rwa Mega Custom Center bari bitavye ivyo birori barafashe akanya barashimira urwo rwaruka kwiterambere bazanye mu gihugu cacu. Aha twovuga Maître Jean Muvayo n'abandi. Abantu bari inyuma yanje musaba yuko bakomera amashi. Twebwe twabaye mu mahanga bitari gito turazi icyo cy'umwanya turazi icyo ngurukana bumenyi hari abantu bishinga WhatsApp gusa mugabo barikoresha ibikorwa nyizina kandi bagasubira umuryango bakaniteza imbere. Rero mugihe baje kubisigurira mu kabiri waje nabyumvise n'ejo hanyuma bukeye bwabo bagasinya kontra n'ubu tukiri kumwe ejo ndaterera rero ndasaba abantu babishoboye abantu babyumva ko babagana kugira ngo babandanye biteza imbere kandi amaserivisi abanyaruka cyane kuri bo. Nta kindi mfise ndababwira atari ico ubona ko mfise abanwanya abakiriya benshi cyane baturondera ugasanga batubuze rero baciye ngaha iwabo muri Mega Custom Center bagushikira akasimba kuko bobo ndafise ukuntu nguma ndaba
muri adresse yanje email isakanya yatanga cyari abo bantu twohura bakasanga kubiro arama imbere basuwa bizokora ko naho namenye ukuntu bikora kubo dufashanya ibikorwa bigaca bigenda neza cyane mukomere mushikane mukora cyane reka ntangure n'iyivugo twaho gashuti umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ikomeye kumenya isanzwe rikorana na Megakasama Centre mu bikorwa bya misi yose umva twebwe turabadandaji rero shaka mu mwanya mutoya ndabasigurire ikomeye kumenya hama ndababwira ingene tusanzwe dukorana na Megakasama Centre. Ikomeye kumenya ni ishyirahamwe rikora ibyo kwandika tugacapa dukoresheje ubuhinga bwa none. Turakora ibidodo byiza kandi biramba. Turandika ku mpuzu, imipira, inkofera, ibitambara n'ibindi, amatase muhora mubibona, amakaramu, tugagenda mu bibanza sekretari. Twongera tugakora ibyapa byo kumenyekanisha amashyirahamwe cyangwa kumenyekanisha ibikorwa kanaka ko birakorwa. Turakora kandi ibitekerezo batera mu mfungurwa, ibitekerezo byubahiriza bimwe bita za baraje biodegradable, urashobora gushyiramo ibyo kurya, ibitumbura, ugafungura neza nta kibazo, ugatekeramo ubuyi ata kibazo. Rero gute twahisemo gukorana na Megakasama Centre biciye mu ntumbero muri ubwo buryo bwabo iyo projet yabo yandikira services ikomeye kumenya isanzwe ifise ukuntu dukorana n'umubwiye tumworohereje atigeze abwideplasa iya kenshi dukoresha amail tugakoresha na WhatsApp. Rero n'ubwo buryo twari dusanzwe dukoresha tuba tubisubira turashobora kubikora umukiriya mushira akabyanka ariko abeke igira services umukiriya arariha ubwisire uko yarishe hama ukaribura ibintu neza. Urumva rero Megakasama Centre yaje kutworohereza yaje kudufasha mu ntumbero dusanzwe dufise yo korohereza umukiriya wacu agakorera iyo ari natwe tugakorera iyo turi dukoresheje ubuhinga bwandira services Megakasama yadushiriyeho kugira ngo yoroherwe natwe tworoherwe. Jewe naje nserukira ishyirahamwe ryitwa G1 Paint, ishyirahamwe rikora amarangi rikongera rikanayasiga ku mazu. Abantu rero bafise amaproje yo kubaka tukabakorera amarangi bita amahoro master, amamorangi, turagira n'icyo bita terazo, hariho n'amarangi amapentire abo n'amapentire awe n'icyo bita plastic and la test. Rero iyi shyirahamwe Megakasama Centre twashimye gukorana kuko n'abantu batubwiye imigambi yabo dusanga ibintu bihuye n'ibyacu bishobora kudufasha bigafasha twebwe abadandaji tukongera tugafasha n'umukiriya ahari agashobora kugura ikintu yarakeneye atiriwe arava ahari. Rero twe icyo dukora turashobora kugurisha kuri iyo platiforume yabo, mukagira komande kuri platiforume yabo hanyuma tukabashikanira produit muba mwadusabye kugira ngo byorohere umukiriya natwe bishobora kutworohera. Rero turashimira cyane Megakasama Centre ku cyiyumviro bagize kugira ngo byorohere umukiriya byorohere kandi namwebwe abadandaji reka bose bashobore koroherwa mu bikorwa byabo. Premièrement, du 21e siècle. 21e siècle ni igihe hakora ikoranabuhanga cyane hamwe n'ibyerekeye ubuhinga ngurukanabumenyi. Nk'uko Maître Muvare yavuga azi mu bihugu byo hanze ababayeyo cyane baca babitahura cyane ibi
kuko bo ntibakirinda bashika ahantu hatandukanye kugira bashobore kugura ibyo bakeneye, bagenda ahantu akagura ico kintu akakimusanza muhira iwiwe, kuko burya umwanya amafaranga. Rero iyi platform yacu, urubuga rwacu ruje mu gihe hageze, ruje mu gihe la digitalisation arico kintu kiriko kiraprena place mu gihugu cacu ndetse no mu bindi bihugu, kuko ubu avec Megacastor Center nuzoba ukija mu bintu bitandukanye kugira ugure ibintu ukeneye byo mu buzima bwa misi yose. Uzoba ubikeneye kuja kwa muganga ngo urinde gutonda umurongo kuko babidusiguriye ko tetwasi niba jenda umurwayi nkeneye muganga nzokwikora ku mwasha wacu wa Dihira canke visa na electronique, nzoja kuri platform directement sabe iyo rendez-vous bije hageze by'ukuri 21e siècle turabona ko la digitalisation irafata place cyane. Rero ndabahamagariye cyane muze dukorane kuko igihe niki kandi by'ukuri umwanya tuzobafasha gutuma mudatakaza umwanya mukanashikira abo badandaza, kuko platform yacu ihuza umudandaza hamwe n'umuguzi. Rero tuzobafasha kugashikira binyarutse byoroshe kuko muzohindura kenera gushika aho hantu nk'uko directeur wa projet yabidusiguriye. Jewe ndi umwe mbasha gukurikirana inyigisho zo muri Megacastor Center mu gisata ca Ndihira. Ubwa mbere navuga kubaja bari kashi nego kashi kuko ni nako kazi nari nsanzwe nkora. Ni serivisi ije yiyongera kuri serivisi twari dusanzwe dukora. Akarusho kuri twebwe kuko twahora turonka akanyungu kuri Megakashi, Ecokashi, Idebetis, Sisema Karate na Inoti n'izindi, ariko uno munsi hiyongerako igisata ca Ndihira kihageze kuko ubwa mbere irafasha umwenegihugu. Wa mwanya yatakaza aja kurondera umuganga azoba akiwutakaza hamwe yabura yirirwa umunsi wose arindiriye kubonana na muganga kugira afate rendez-vous kwa docteur canke kwa maître kanaka, azova muhira vyose vyamaze gutungana abicishije ku mwaja wa Ndihira. Arunguka umwanya, nta mwanya aba yitakaza, biraheza bikoroha cane rwose. Uwari mu biro ntakenera kwirirwa ari deplaza agiye kurondera serivisi kanaka hari oya, aciye ku mwaja wa Megacastor Center mu kandi sase icabitungana. Muri Megacastor Center kandi twabonye ko ari inyungu idasanzwe na cane cane ku badandaza. Umudandaza agiye kunguka, yarasanzwe ari abakiriya baza bamugana, ariko umwanya agiye kunguka kandi kuko hari abakiriya azoca aronka kubwa Megacastor Center. Aciye muri Megacastor Center aramenyekanisha ibidandazwa vyiwe, umuguzi nawe akabona ibidandazwa uriya mudandaza afise. Abicishije kuri Megacastor Center ibidandazwa umuguzi bikamushikira atarinze kuva ahari. Ni akarusho kadasanzwe, ntazirirwa ari deplaza agiye kurondera ibidandazwa. We nyene ca kidandazwa yagura kimusanga aho yibereye. Ntaworeka gushima yumvise yuko ico akeneye kimusanga aho yibereye adatakaje umwanya. Turashima cyane rwose ku bwa Megacastor Center kuko n'akarusho kadasanzwe. Twahora tuvyumva tukavyumva mu bindi bihugu, uno munsi tuvyumvise mu gihugu cacu, ni intambwe ikomeye cyane rwose. Mumfashe dukomere amashi cyane rwose abayobozi ba Megacastor Center baje kudufasha. Bimwe twahora tubona hanze
bakagura ikidandazwa arenye natwe iwacu mu Burundi byadushikiriye. Ubwa mbere rero mwatwitabye twemera kubana natwe kuri uyu munsi kandi turamaze kuvugurura ibikorwa by'ishyirahamwe ryacu. Nk'uko ubu nta mwanya uvuye ngaha hariho abemeye kwifatanya natwe ku banyamakuru kugira ngo badufashe kumenyekanisha ibikorwa aho bari bumve ko tubashimiye. Ubugaragaza kabiri na abaparteneri bacu bumvise ibyo dukora turi mu buryo bwo kugira ngo ibintu byabo bitangure kumenyekanira ku rubuga rwacu, baratwitabira. Abo nabo nyine turabashimiye. Turashimiye kandi n'abaja twateye akamo ko boza gufatikanya natwe mu buryo bwo kugabaragira abantu bidandazwa byo ku rubuga rwacu, abadandaza baba bahasize n'amaserivisi. Nabo nyine tubateye intege bakore bafise umwete, bizobaha gutera imbere. Ikigira kabiri ni ugusaba, nagomba nsabe uhereye ku bari hano, twabonye amashyirahamwe asanzwe akora mu bintu bwa production, Musumbazi bari ngaha cyo kimwe n'abandi, ko twari twarabahaye ubutumire yuko boba hano. Rero ikintu nyamukuru ni ngombwa kuvuga ku bantu bafise inganda, twebwe urubuga rwacu rutuma boroherwa mu buryo bwa distribution. Umukiriya ahari ashobora kugira komande y'ibintu birenga n'ijana, fagitire igashikira umudandaza mu mwanya umwe. Ibintu biba bigoye kenshi iyo bikozwe mu buryo tumenyereye, kuko uragenda ukavuga uti andika nkeneye ibi n'ibi n'ibi, akandika biheze acafata calculatrice agaharura kimwe kimwe. Ariko urubuga rwa Customer Center iyo fagitire iza ibintu byose bihabuye neza, byarije guharura atakindi kintu usubiramo, uca wegeranya ibyo yagiriye komande mugaca mubimushikiriza, bikorwa mu mwanya mutoya. Ni kimwe twavuga cyo gufata umwanya neza kugira ngo urundi ruhande rw'ibikorwa habe avansement nziza. Rero abadistributeur twabahamagarira kwitabira akamo kugira ngo ibyo bintu byabo bishobore gutangura gukorerwa kuri platform yacu. Igira kandi sosiyete nababwiye kandi igizwe n'urwaruka, ukeneye ibikorwa kugira ngo bishobore gutera imbere. Rero hariho navuga bisata bigeje gukurikirana imigambi y'urwaruka no kuyishigikira. Aha ndiko ndavuga ikintu kijanye no gushigikirwa gufatwa mu mugongo. Abantu bambere bo gushigikira novuga nk'unavuga n'abadandaza, nuko bemera ibintu byabo kubidandarizwa ku rubuga rwacu.
abandi ba kabiri n'abakiriya. Ntufate umwanya wawe ugende kurondera ikintu ugura kandi kuri Mega Customer Center ushobora kukironka. Aba gatatu n'aba navuze baje gufata mu mugongo urwaruka no guteza imbere imigambi yabo. Mu gihugu cy'u Burundi hariho ibisata bitandukanye no mu bushikiranganji basanzwe bashigikira ibikorwa by'urwaruka. Twifuza gushyigikirwa kugira ngo iyi ntambuko urwaruka ruriko tuziko nisubira inyuma itera irindi narijya ari igikorwa kigaragara neza atagaseseshwa muri ari igikorwa cy'iterambere mu gihugu. Tukongera kandi gutera akamo mboneyeho umubyeyi wacu Nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi arakunda urwaruka twishoboye kumushyigikira. Mega Customer Center irasabye gushyigikirwa mu Burundi rwaruka ruriko rurakora igikorwa cyo guteza imbere igihugu cy'u Burundi. Nuko rero tukaba twashimiye ababitabye mwese kandi twongera kubatera akamo udisipline tugomba kubamenyesha kuko iyi serivisi ya Ndihira ni imwe mu maserivisi Mega izogenda irashiraho kugira ngo ibintu bishobore kubandanya byoroha isuma. Tukaba tubashimiye mwe wese mu bwigoro yagize. Ndabashimiye murakoze.